Amahoro cyane ni ukuri mwarakoze kudutabariza. Mwene data aranyandikiye ambwira ko Imana yamufashije ariko arataha, ariko ni ukuri Imana yamukuye ku cyobo, ni ukuri Imana yabikoze. Mwarakoze, turabashimiye. Anosiyate ariko arataha. Mugisha Daniyeli, izina ni ryo muntu. Imana yagusizeho, Imana yagusizeho, Imana yagusizeho, Imana yagusizeho. Ni ukuri Imana ikongere amavuta n'imbaraga no kwitwararika uwuzi n'uwutazi muri ibi bihe by'abakobwa turi mu barabo turiko turatotezwa. Ni ukuri Mana ndagushimiye. Anosiyate ubu tuvugana aranyandikiye ambwira ko ageze Dubai ariko arataha, ariko yavuye mu rupfu bagomba kumwica. Niyo Mugisha Daniyeli, ni ukuri ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Ni ukuri ushishikare, ni ukuri ushishikare. Ibyo byose biguca intege, abantu bariko baraguca intege, ni ukuri ntucike intege. Ni ukuri urakoze, wamutabarije. Imana nayo iratabara. Ni ukuri ubu ariko arataha Anosiyate, ubu ariko aragenda. Ni ukuri nta kintu numva novuga nko kugushimira bimwe by'umwihariko bivuye ku mutima, ukungene utwitangira utatuzi, ku mutima w'urukundo Imana yaguhaye. Ni ukuri urakoze. Zanje nshuti z'umusaraba, je ndagwaye kandi arembye, ariko bankoresha akazi ngwaye. Ndabasavye muntabarize bashe mwamukoze. Ndagwaye ndarembye, ariko bankoresha ngwaye. Ubwenge buragenda, nkazungurirwa, nkaguma nita hasi ndiko ndakora akazi. Ubu ni naho mu maguru sigaye mpagaze njugumira, ngeze ndicaye mabuja akaguma ndaba nabi. Ndabasavye bashe muntabarize bankora ahantu, nimuntabarize muzamukoze. Je ndarembye, bashe muntabarize bashe. Bashe muntabarize abadusangiye kubana ngaha muri Saudiya. Bashe muntabarize muzamukoze. Kandi aha iyi video ndayifashe, ndamusavye wifuwe nyene mejeje gukora, niyo mpamvu ndayifashe. Uranirigwa ntafise wifu umusi wose. Egome, bashe muntabarize muzamukoze. Jewe hanje numva umengo sinobandanya nkora akazi kuko ndarembye. Mumufashe. Ego. Nyandwi Anosiyate ari mu nzira yerekeza mu Burundi. Heza umunsi umwe dukoze ikiganiro n'uwamutabarije Manuka Hifura b'inkuru, yaravuze ko yandikiye amajansi yose yiwe. Utamubrotse yaciye amutuka ngo urimenya. Cisho namusabye gusa, namusabye nimero za boss wiwe. Namara abwiye ko bano bantu ikintu bazirana nacyo, ariko babona umuntu avugiye umuntu. Jewe bose bandara mu telefone ntiyitaba, ndandika message ndabwira uko namubwiye ndakuzi sinda kubivuga. Ndandika message imwe ndende, hanyuma aranyishura. Ndandika iyindi, cyo turaganira. Twaganiriye message nyinshi cyane n'umu boss wiwe. Ndabona ko agize ubwoba. Ibaza umuntu yaratangiye kumbwira ngo si hari, ngo si hari, ngo ubwa mbere mwe ntawazi, mu nyuma ngo si hari, mu nyuma amaze kumusagiriza nyene mu rupfasoni mugabo, kuko nkoresha urupfasoni rudasanzwe, aravyemera. Abwira ngo nta kibazo afise, ngo nta kibazo afise. Ivyo namusabye byose yabikoze ku bwenge bwiwe. Ubu tuvugana agency yamurungitse ava mu Burundi canke muri Saudiya, nta nimwe izi yuko yuri indege ubu ariko arataha. Mwumve rero za agency zibarungika muri Saudiya.
yarabatabaje baranka, none heza umunsi umwe gusa umva n'Imana ibikoze si jewe mugabo ubu yuri indege. Reka mwumve ukuntu vyagenze we nyene avyivugira. Urumva kubera ko bari bateguye kumugirira nabi bakamara kumva ko hari abantu bariko baramuvugira bizohava bigera kure, niyo mpamvu umwanzuro wafashwe kwabaye kumurungika, kuko babonye yuko niyapfa hariho abantu bogiye kumuburana canke bogumye bamubaza. Vraiment sindi Imana ariko ndakeka uyu muntu yagomba kwicwa kweri, sinzi ko yokize uyu Nyanduye Annonciate, sinzi ko yokize kuko reka banze mumvirize. jewe bugejo ejo burazi ko ejo niriwe njyamye ewana atani nguvu mfise atani ubwenge ngifise, erega haragera amasaha barateka birya barya nyene, hageze masizeri aragenda mabuja agiye kumba agiye gupangana na bene wabo baze banyice. Wa mukobwa we erega yaje mu masaa moya Imana niyo yambyuye ahondi ati vyuka uze kunywa amazi. Ndavyuka nza kunywa amazi, kumbe rero abazanye bene wabo babiri kugira baze kunyica. Wa mukobwa we erega niho nagenda ndatora amazi, umwe aja muri wese nanje ngiye gutora amazi mabuja casimbira mu cumba iyo ndyama atora impuzu acaza kuzugurana mu kindi cumba. Uwundi mwe nawe aca yiruka mu gikoni, mbona yugura ububati nkimvira none wari kwahiga iki, nkimvira kumubaza nkahora numva atariho ndi. Erega sinzi ukuntu amubajije mabuja ngo wene skin ewana aho namuvugishije aranka no kunyishura, niho rero naca mvaho ndava impande yiwe ndagenda. Numvise ngo wene skin natunzwe nayo nameza agiye kumwereka aho ziri, naciye niruka nuze. Muri uwo mwanya narose inguvu zo kwiruka ariko nagenda ndakumbagara. Asha Imana ni Imana, naraye mvuye kure. Uko rero niko yacitse abamenja, abagore b'abamenja bo muri Saudiya, Imana biramurokoye. Hanyuma arabandanya, Imana iramufasha n'ubu yitahiye. Reka hano naho ndabumvishe urugendo rwiwe rwo gutoroka ukuntu vyagenze, ariko Imana imwongere umugisha. Hano n'abandi ndabibwira, iyo utorotse ukiruka ntibakwirukako, bakwirutse ko naho iruka cane mugabo ntuce mwibarabara, uza uca ku ruhande rw'ibarabara kubera hari igihe baza n'imodoka bakugonga. Ugerageza kuza uca, niyo watorotse kirazira kugenda uca mu mabarabara kuko hari igihe baza bakugonga nyene kubera inzigo. Wowe ca ku ruhande rw'ibarabara canke wiruke ugira amazigizagi, nawe niko yabikoze kandi vyaramukijije. Erega ndiko ndagenda nkagera ndaba inyuma ngenda nanyegeranyegera aza amabarabara yino kugira uburonke naho unyegera zikuva nkaha na hariya hakorotiye amamodoka nayo urabona ko ino bagenda n'amamodoka nkavuga ati jewe aho bankurikira bandonda n'imodoka jewe nzoba mpfuye, ariko Imana yarankinge nagenda ndanyegeranyegera nshashikira ahantu bari mitomati ncanirukaho. Hari abagabo benshi ndabahamagara aho umutima uri mu kuncamo baraza. Sha abo bagabo barampembuye baca banzana hobse banzana n'umuhwi ndarya, barampa n'amazi ngana nyo nk'ibikombe 10 vy'amazi ewana. Barasubira baranzana iyindi mihwi ndarya, aho nyene nza mbona bampaye amahera 20. Amina nukuri ejo nagendanye n'Imana, ariko ubu mba ndi muri Zubara. Bosi arantelefona, bosi antelefone ngo wene tanalohe, ndamutuka mu Kirundi ngo nanu tari ndamutuka mu Kirundi, namutuka mu Kirundi bosi ati mugoma kunyica mwabageseramwe. Abo bantu baca batelefona igipolisi bagitelefonye nico caje kuhankura gica kintwara kwa bosi, kumbe baba barazenanye na bosi kwera bosi n'umupolisi bazinanye baca barantwara muhira, impuzu barazinsabira, bazisabiye na pasiporo acara yima, baca barambaza wifuza iki, je nifuza gutaha. Aho nyene bace uwo mupolisi yaca mubwira ati murungike mu Burundi. Ashubwo nyene muri iryo joro yaciye anzana kuntaburiza itike, nayuriye saa 6 z'ijoro
ubu rero ndi muri Dubai niho nicaye kuva nuriye saa sita z'ijoro nashitse muri Dubai saa yine z'ijoro sice branchanda nashitse saa kumi z'ijoro sice saa kumi z'ijoro guhera izo saha be n'iyi saha niho ncicaye nza kurira iyindi ndege ya saa tanu z'ijoro sinzi rero ko nzoshikeje aho impuzu zimwe bambwiye ngo nzozitora nomba ari muri hehe hari impuzu barungitse sinzi ko nzozitora mu Burundi sinzi ko ndazihitana muri Kenya ntavyo nzi. Ndabashimiye rero ndabakengurukiye inshuti zanje mwebwe dukunda gusangira ibiganiro mwe mutabariza abagenzi banyu nk'uyu nta nzira nimwe kuganira nawe mu buryo bworoshe twari kuronka usivye audio imwe nyene gusa yandugikiye yonyene gusa tabaza nta yindi yigeze kundungikira kubera ko ntivyari gukunda kubera ntibamuha telefone ariko Imana yarabikoze aruhusa tashe reka ndabumvishe akaudio yampaye ko gutabaza kamwe konyene gusa ntiyasubiriye kubera yuko baciye mwaka telefone. Ndakuramukije muvyeyi wacu wamutwitwararika ukadutabariza jewe ndi muri bantu bari ngaha muri Saudi Arabia ukuri murakora igikorwa gikomeye Imana izokibahembere nukuri je nama numviriza abantu benshi wama watabarije ukuri nkavuga ati kwera uyu n'umuvyeyi yego kuvyerekeye abantu turi no muri Saudiya abantu baturubika barakwiye kuza baradukurikirana benshi turagwara tugahakwa gupfira ino nka jewe hano ngira ukwezi amezi abiri araheze mfise ingwara yo kuzungurirwa ubwenge bukagenda ariko sinoshobora kubwira mabuja ndabundihira itike ntahe mu Burundi ngo anyemerere hana jewe ndubuzopfirina ni hatari nukuri abantu bajejwe umutekano baraye badutabarize kuri abantu baza baraturungika ino muri Arabie Saoudite mu ofisi y'u Burundi baraye baza baradukurikirana kuko umuntu nahagwara akarungika voice cyaka n'abatelefona ntibigera bamwishura barasoma bagacaguma bihoreye uko nyene umuntu yagira ikibazo runaka yagera nakibashikirije bakaguma bihoreye hariho witwa Karine ino muri Arabi wewe wihenze ukanamurondera ngira aranagutuka bimwe sinzi hari n'igihe atanakwishura nukuri muvyeyi wacu nibaraye badutabariza yego umukuru w'igihugu araba ico yovuga kuri abantu bari hino abantu turi hino hari abadutabariza nukuri turabe ko twobaha amahoro bigiye kunakora abantu baturungika nomba ari ivyo namba ari amasezerano bahanye n'aba bantu baratwima wifi ku buryo ata muntu yovugana n'uwundi naho yoba afite ikibazo nkaje waho merereye kugira bampe wifi bampa wifi mu masaha 5 y'ijoro aho rero mbangiye kuryama n'umuryango ntitunayaga je n'ukwezi kurahera tutavuganye n'umwana nukuri nico kintu baraye bagikorereko abantu baza baraturungika ino baze baratanga itegeko ryo kuza baraduha ama wifi kugira umuntu agize ikibazo azoza arashikiriza ikibazo ciwe kuko umuntu naho yogwa nkanje naho nogwara nta muntu yopfa amenye ivyanje kuko misi yose jewe wifi mabuja yimpa saa 4 saa 3 izo saha urumva naho nogwara nta sinokwigira mvuga ati ndarungitse voice ngire ntabaze ntako vyokunda nuko rabijejwe nibarabe ico bodufasha nukuri ibintu birateye agahinda kuri abene wacu bamaze imitsi bapfa ukuri birababaje
jewe ahondi numva nukuri birabaje nta nuko numva nobivuga. Imana yonyene niyo kutworohereza, niyo yo kuducira inzira. Yego amasawasawa, ijoro ryiza. iyi ni audio rero yari yandungikiye, ntiyarengeje iyi yonyene gusa imwe, ambwira ko afise ingorane, anshimira, hanyuma iyabaye iya nyuma baciye bamwaka telefone, ariko umugenzi wiwe bakomeje kuvugana, sinzi ukuntu yabigenje, baravuganye inyuma yanje. Ni ukuri murabika inimero z'abagenzi muzandika ku dupapuro, babase na telefone zishobora kubafasha aho mwazanditse ku gapapuro canke mwazanditse ku mpuzu. Inimero z'ingenzi muzandika byibuze ku mpuzu. Murakoze cane.